ntanguye sinovuga ko nanje bimwe bimwe ntabiraba kuva ntanguye kuraba Action Vibes TV narize icari cyo iteka ry'umuntu n'ingene umuntu ashobora kugwanira iteka ryiwe kugira ntaritakaze kuko iteka ryawe urashobora no kuritakaza mu gihe uraba ibitatera iteka umuntu mu gihe wumviriza ibidatera iteka umuntu. Ndibuka yuko nigeze kurungikira kuko kubera ndayikunda iyo nose ibiganiro binyura ndarungikira abandi. Hariho umuntu y'umuvukanyi yigeze kumbarira ngo iyi televiziyo ngo ntaho izoshika. Ni kubera iki? Ngo kubera ngo iri troseriye ngo irimo ibintu ngo biri troseriye ngo Le Monde ngo ntikunda ibyo biganiro. Ngo ikunda ibiganiro bishikuje ngo ibiganiro ngo abantu batukana ibiganiro bitagira ngo bene iyo televiziyo yanyu vraiment ngo je to garanti none uno munsi ndaza kumubwira ko tugeze ku banywanyi ibihumbi 10 sivyo Gapati? Ego urumva rero mbonereho no gutumirira n'abandi batari basanzwe bayirabe baterera ivyiyumviro batonde kuri sabone kubera ni iriko iraca ku biganiro byiza bitesa bitwigisha iteka ryacu iteka ry'uwundi eka iteka rya twese. Na dusubiye n'inyuma abafoye bavuze ko na Patrie Amando yakunda iteka ry'umuntu ubuntu. Aha rero kuri televiziyo yacu n'ukuri nivyo biganiro bihaca kandi birigisha birasubira kurema umuntu bushasha birimo inyigisho nyinshi inyigisho cane zubaka imitima y'abantu. naganze Kristo kuri ico kijanye n'ukwinagura ku buryo muri uko kunaguka umuntu aba ico avuga kwari ndi umukristu kandi haba mw'ijoro canke ku murango umuntu akabibona n'umwana akabibona akabona ati vy'ukuri mama arafise ico atinya arafise uwundi yubaha bigahera ngaho n'umwana agakunda Imana. Rero kuri aho nagira ngo nze kumuvukanyi Ines uku kunagurwa muri mutima umuntu yakira ijambo ry'Imana rikamunyura muri foyer barashimikiye cyane ku bijanye n'ubuzima novuga bw'imigenderanire hagati y'abahungu n'abakobwa hagati ubu buzima mpuzabitsina isi ishobora gusigura uko ishatse muri foyer barabigarutse ko bishingiye nashaka ko twumva iyo bishingiye si inyigisho bikuriye mu mutwe muri rya jambo mbere haraheza haraboneka na ya migigwa y'ukurahira ubwere ntegegwa ku nkumi n'imisoro imbere y'ubugeni haravuka ingo zisubiza hamwe kumbure umwe yararenga ibigo bakavuga ati ubu turagarutse mu muco ni ukunagurwa kwagize ikintu guhindura muri urwo ruhande mu buzima bw'inkumi n'imisore. None Ines hari ico ubibona ko muri ano mahanga urahamaze igihe kitari gito kuko ubuzima bw'abantu burahindukira ngaho kuko ni igice gikomeye cyane mu bijanye n'imibereho y'abantu turi mu isi kiragenda ibintu bihinduka cyane ku buryo inyigisho zimwe womengo nizo muri antikite n'ibintu by'abapeiza. Ego murakoze cyane jewe izo nyigisho zo
zo kureka ishaka rya mutima mwe ishaka ry'Imana ishaka rya mutima mwe rikaranguka mu buzima bwawe uko umuntu agenda arakura niko agenda aratahuzwa niko agenda aratahuzwa ico bisigura bivanye n'aho ateye mu buzima izo nyigisho sinagira ibibako je zuko ushobora kuzibamwo mu Burundi kuko batanguye nibaza batanguye jewe naragarutse naraje ino canke nari muto cane izo nyigisho ntazo namenye mugabo narashoboye kuzikurikirana ndi ino hama ikibazo ca mbere umuntu aca yibaza ni liberté umuntu asanga afise ari muri ibi bihugu kuko usanga wigenga usanga wibana usanga hariho ubundi buzima usanga uba uriko urabamwo mugabo bikaca bigaruka hahandi nyene muri rya jambo ngo Seigneur que ta volonté soit faite dans ma vie mukama ishaka ryawe riranguke mu buzima bwanje mu vyo ndimwo mu vyo mpagazemwo mbega ishaka ryawe ngaha ririhe muri uko guhura n'abo muba mungana umusore muba mungana mukaganira kuko ikintu nibuka cyane umengo umusaseredoti wacu yahagararako rwose ni uko kuntu ko kuvugana mu kuri kuyaga mu kuri mbega je ndibuka ko hariho umengo nageze kuba nagiye muri imbere yuko nzino nagiye muri veye aho yatwigishije akavuga ngo nimuvugane ukuri ntiyariko yigisha mu vyerekeye la société yariko avuga en general nimuvugane ukuri kubera ukuri kuzobacira inzira kandi kubaho umuco w'ibibandanye ngo niba waba mu kuri mu vyo urimwo mu gisata cose c'ubuzima bwawe ukavugisha ukuri uko kuri kuzogucira inzira yariko abwira abantu bose hama iryo ni ijambo numvise haca imyaka irenga 20 urumva rero ino jewe nagira ubwo buntu bwo gushobora kumva iryo jambo kera imyaka 20 irenga iryo jambo uko naryumva nuko naritahurikwa nuko ryatahurika muri jewe ico gihe n'ubu sico kimwe kera natahura yuko nituvuganye ukuri kandi uko kuri uvugishije ukuri uwo muriko murayaga ntataba ariko avugisha ukuri we nyene arikura muri ico kibanza uhagazemo kuko foyer yatwigisha ati muvuze ukuri abatari mu kuri barabahunga ubaye mu kuri abo muri kumarayaga batari mu kuri barabahunga jewe rero kuntuze ku gisata canje narabonye uko imyaka igenda iragenda ukuri kurashobora gufata indi form bwa ukuri kuguma ari ukuri kuguma ari ukuri rero uriko urayaga n'uwo musore uriko urayaga nabo baba bariko barakurondera ukaba mu kuri hariho ukungene uko kuri ko nyene ariko ugenda kurakura abantu batari mu kuri mu buzima bwawe canke peut-être batariko biyumvira nk'ivyo uriko uriyumvira abo bantu bakava mu buzima bwawe iryo shaka ry'Imana rero rikagenda riraranguka apana kubera uri gihangange canke kubera uzi kuvugisha ukuri mugabo kubera wabaye muri za ntege nke zawe ukababwira ukuri kwawe uhagaze nk'aka exemple gato hariho nk'abantu mushobora kuyaga nk'imisore mushobora kuyaga ugasanga bakubwiye ati mbega uremera Imana atewe ndemera Imana mugabo bakaca bifata mu buryo bworoshe cane ati okay so yemera Imana ryoshe umveka tuse turayaga hama ndetse bakabona uvuze ati yo reka nce mu misa hagati mu ndwi canke ndafise ishapure ngira mvuge mu kanya ukasanga aho ushatse kuba mukuri ushatse kuba muri kwa kuri kwawe k'ubuzima bwawe mugabo ukasanga kwa kuri wowe wari kuribaza siko kuri bariko baribaza gusenga Imana kuri ati ndemera Imana ni kuja mu misa kwa Mungu baratanga ko umuntu aja mu misa kwa Mungu mugabo bihereraho
ibyo hagati mu nzu ntibikenewe ko nta mwanya umuntu aba afise. Eh, urumva mu ntege nke zawe mu mwanya muto wawe uba ufise, eh, ukavuga uti yo ndafise akanama ngira ngire mu kanya, ati mugabo nta mwanya ufise ko utaronse umwanya wo kumvugisha, umwanya w'inama uronka gute? Eh, so nshaka juste guhagararira kuri ukungene ukuri uri mukuri kwawe, eh, mu buzima ku kazi, ukavuga uti jewe ndemera bakubaje ati mbe none kubera iki wiyumvira, kubera iki udashobora kuza ngo tuje muri inyuma y'akazi ngo dusohoke hama dutahe amasaha ateye imbere, twabwira ati oya jewe ejo mfise akazi reka ntahe, bakaca babifata ukundi. So mugabo uko kuri uko umwanya ugenda, uko kuri akaba ariko kugucira inzira mu bintu utari wigeze wiyumvira, kubera wabaye mukuri. Ego numva umengo nako kantu nashaka guhagarikirako cane, ko naho bigoye cane muri ibi bihugu, nibaza ko no mu Burundi bigoye kubera umwidegemvyo ufise wibana, ushobora kwinjiza uwo ari we wese, ushobora gusanga uwo wese ntawe ukuraba ngaha, umwe wese n'ubuzima bwiwe, nta n'ufise umwanya wo kukwiyumvira. Mbega wewe ukuri kwawe guhagaze quelle est ton identité? Ufise identité iyihe? Identité si irya abantu babona de l'extérieur, si irya umugenzi wanje ashobora kuvuga ngo urya muntu n'umukristo, ni kiba muri jewe, c'est mon identité, ni kiba muri jewe, ni kintuma ndyama mw'ijoro nkumva mfise amahoro, kintuma ntumva yuko ndiko by'ukuri ndasenga Imana kandi ndiko ndayubahiriza mu buzima bwanje. Uwo muco ndiko ndawubamo by'ukuri, canke ndiko nerekana fasi, ndiko nerekana ibyo abantu bashaka ko babona. Ivyo navyo biroroshe ko umuntu wese, biroroshe ko abona ivyo ashaka, mugabo l'identité, ni ubuntu, na identité yanje. Ndi umukristu, mugabo ndi umukristu ahagaze kuki? Ndi umukristu by'ukuri ahagaze kuri ese ndi mukuri mu byo ndimo? Nta muko kuri nako ushobora kuba collectif, umuntu akagufata uko ashaka, mugabo ukuri kwawe guhagaze he? Fondation y'ukuri kwawe ni hehe? Kuko ukaba muri uko kuri, ibintu ntibica byoroha. Sinoja ngaho ngo mvuge ngo ibintu biroroha, ngo urumva ngo kubera umbaye mukuri ngo camba no muri niyo chasteté ica yoroha cane, mugabo uko kuri kuranansova, uko kunyambura ibintu byose bitari byo mu by'ukuri. Tugire Kristo. naganze Kristo. Urakoze cyane kunagurwa muri mutima mweranda, twakira ijambo ry'Imana, biradutuma dukomera mu kuri. urukuri nawe ni Yezu, ati ndukuri, inzira n'ubuzima. Ibyo rero bigashobora guhindura ubuzima bw'inkumi n'imisore, kuko n'igihe zikavamwo ingo nyeranda, abasaseredoti beranda kuri twebwe muri ekleziya, mu yandi mashengero abapasitori, ariko byose bihera ngaho. Wa mwana, ya nkumi, wa musore, ingene aguma mwiteka Imana yamuremeye ikamushira hano ku isi, umuntu akaguma yibuka ko atahari kubw'igihamana. Reka n'akanya kasa n'akaheze, mbe iminota ibiri umuvukanyi Justin ari Rabat muri Maroc. Urabona nko mu minsi heze harabaye igikombe cy'umupira w'amaguru ngaho Rabat muri Maroc. Bari bavuze ko hajeho inkumi nyinshi zije, bamwe bafise ibindi barondera. None urabona nkawe w'umupfasoni wamusize i Burundi, sindiko ndagukwegera, ariko kuri ico kintu cyo kunagurwa, nko muri uyu mwanya umupfasoni n'umwana
bari hariya wewe ubwo buzima novuga ni mutima mweranda yatangwe kuduha kwiyumvira ko aciye no ku nyigisho zo muri foye ya migwi wamye uvuga itandukanye ubu bigufasha gute wumva vyonafasha gute abantu bubatse muri uyu mwanya bakaba bari mu bibanza bitandukanye tugarutse no kuri kwa kuri Ines yari karavuga mu kanya gatoya. Murakoze cyane. Burya iyo umuntu kumbura ari kure y'umuryango haba ibintu byinshi kuko birya Ines yavuze by'umwidegemvyo isi duha aho umuntu aba abona yuko ari kure y'amaso y'abazi n'abamuzi hanyuma kandi akaba ari kure novuga nti y'uwo muntu aba yemereye kubera mukuri yaraganiye kubera mukuri ni ikintu kitoroshe kuko shetani ica hirya no hino ariko novuga nti ngerageje kuvuga kuri wanje novuga yuko ariho nasabye Imana yuko bwa mbere na mbere yunyigisha kuba mukuri muri uko kuri bwa mbere na mbere ni uko hejuru y'ibyo byose navuze bishobora gutuma bifavoriza ndavuga nti ibyo byose bishobora gutuma ico kintu kibaho ica mbere cafashije ni ijambo ry'Imana niryo ryatumye mvuga nti kumbure ndi ngaha jenyene ndi mu gufasha jenyene navuze nti harakenewe ko umuntu araba ingene umutima wiwe umeze ingene ubuzima bwiwe bumeze hanyuma agaheza akagerageza kwiyegeranya hanyuma ikintu gihambaye rero kindi naco nuko iyo utari kumwe n'umukunzi wawe utarinze kuvuga umuryango hariho ibintu byinshi bikwigisha uriga kuko urumva iyo uri kumwe n'umuntu biraguha kubona nuvuga nti ikibanza yari afite uko yari akwitayeho hanyuma ujya twita inkumbu bigahita bikakwigisha bikaguha no gusubiza amaso inyuma kugira ngo usubire kuraba nuvuga nti usubire kuraba indagano mwagiranye kugira ngo usubize amaso inyuma usubire kuraba mbega jewe aho ndi mbega ikibanza mu rugo ikibanza kinategereza gutanga mbere ndavuga nti iminsi ya mbere bigoye kuko ubu wenda ndiko ndagira ukwezi kurenga iminsi ya mbere hari umenga woca usubira inyuma usubira umuryango kugira ngo usubire gukora bya bintu uri kuriyumvamwo ariko icyo natahuye kandi nize ni uko uko iminsi ziragenda kwiga kuko urumva turagerageza kurondera imyanya yo kuganira turagerageza kurondera imyanya yo kuraba ibikenewe rero muri ibyo naciye numva yuko kumbure n'Imana ibishaka yuko n'ako kanya kaboneka kugira ngo duheze twinagure natwe tuba turi kumwe duheze twinagure hanyuma ikindi naco gihambaye
ni uko muri ubwo buzima nyine eh, umuntu wese aheza akaronka ni ukuvuga inkomezi zitavuye ku muntu wenyine, zitavuye ku byo yari yibaza, ibyo yari ashoboye, ibyo yari afite inyigisho, ariko ukabona yuko by'ukuri ni ubushobozi bw'Imana buri buragufasha, kuko haba wewe uri ngaho hari ibiba biriko birakugora kumenyera aho uri, ariko kandi naho uba wari umaze iminsi hari aho usanga hariho ibyo biriko ukumva mu rugo, hari aho usanga utu twakora ari wo wadukora, rero ugasanga turiko turagerageza gufashanya, rero tugasanga turiko turasubira kwinagura, turiko turasubira kumenya, turiko turasubira kubyura rwa rukundo. Nuvuga nti kuko ikintu Satani kumbure ikirere kirakoresha muri kino gihe, kinogera nk'akavuze, ni ukwimenyera, kirahutinya kumenyera ko umenga muri kumwe, hanyuma rero ugasanga n'urwo rukundo n'icyo kiyago na kwa guha agaciro ubundi bisa n'ibiriko biragabanuka. naho ntinagenda nk'akavuze kuko abo bantu batari kumwe nabo bubakanye babifate nk'ingabire y'Imana, hama bafate n'akanya ko gusubira kwiyumvira, mbere no gusubira no kunagura n'indagano bagiranye, kandi basubire bakire urwo rukundo, barunagure, kuko hari byinshi umuntu ashobora kuhigira iyo afashe akanya mbere mvuga nti nabyutse ku musozi ahiherereye kugira ngo nsubire kwiyumvira, nsubire kuzirikana, hanyuma kandi bise no kumfasha kugira ngo nsubire kubandanya nkunda nongera nitaho umuryango uko bikwiye. murakoze cyane Justin Mugisha, nibaza ko ayo majambo aza gushika ku mutima Ornella Isengwe ahari, kandi ibi ntitubigira ku bw'umuryango wanyu gusa, ariko ni kugira ngo iteka ry'ingo aho ziherereye hose, abari kumwe abatari kumwe bategere ukuri kwabo aho kuri, kwa kuri kuva mu Mana, kwa kuri kwabahuza, kwa kuri kutaraba ijoro kutaraba umurango ngo guhinduke. Oya, wari umugabo wa Ornella Burundi niraba muri Maroc, ugumura umushinga ntaye wiwe. Ornella yari umupfasoni wawe Burundi, kandi n'ubu utahari aguma ari umupfasoni wawe, kwa kuri. Urakoze cyane bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu twese, ukwemera kubyara ubuzima. Ibi byose turiko turavuga hatagiyemwo ingabire y'ukwemera, tuca tuvuga nka wa muririmbyi w'umufaransa, parole parole, amajambo gusa. Harakeneramwo ico kirungo c'ukwemera, kwemera ko tutiremye, kwemera ko tutari ngaha ngo tuhabe uko tuvyiyumviriye, uko tubishatse, uko tubirose. Hariho uwo twamukako kandi hari ico adushakako. Aho niho hagaze iteka ryacu, ukwemera kubyara ubuzima. Murazirikana kuri aya majambo dusangiye uyu munsi kuri iki kiganiro. Twashaka kumera nk'abasesangura gatoyi, kugira ngo ntitugire nka témoignage gusa, ariko twiyumvire gatoyi, turabe utudirisha mutima mweranda ariko arugurura. N'inyuma yacu bizobandanya, ariko bikenera ababibandanya. Ego, nkengurukire rero mwebwe mwese mwabanye natwe
mu gusozera hari umwimenyerezo imyimenyerezo ibiri mitoyi. Patiri Amando yashengeye amaze igihe agwana n'ingwara, ariko muri iyo ngwara yaragumanye rya teka ryiwe ry'umukristo. Ines ati ngo ntibica byoroha. Murazi ko bitoroha, twese ngira ntawe uri ngaha ataragwara. Nagira ngo mu gusozera rero mama Janine, ndaza kugaruka kundi munyenyezo wa kabiri mu gusozera, ugire ijambo ryoshigikira mu iteka ryabo abantu bose bagwaye bariko baragwana n'ingwara, ku buryo bahakwa guhakana Imana, bahakwa kwicuza iminsi bemeye Imana, kuko ikintu ca mbere ingwara ikwereka nuko none ya Mana wemera yo kureka umubiri wawe ugasigara umeze gutyo, yo kureka abantu ntibasuporte no kukuraba. Mama Janine, abo bavukanyi mugira ijambo mubatekereye, kuko biri mu nkuru nziza twaronse uyu munsi biciye mu buzima bwa Patiri Amando, cane cane mu myaka yaramaze, iyi myaka ya nyuma kuva hagiye kwivuriza muri Kenya. Ego tugire Kristo. Naganze Kristo. Jewe ikintu numva nosangiza abavukanyi muri iki gihe bakitswe n'amagara, ko burya iyo umubiri ubabara n'umutima urababara, uko boguma bafumbatiye kwemera uwo mukate w'ubuzima, uwo mukate ufungurira uwo mutima, kugira ngo bashobore kuguma bahagaze mu kwizera, bakira ububabare, babwakirana ukwizera, nk'uko bagira bati kwakira ububabare binyugururira umunezero ugana ku Mana. Ndamaze kubona igituma mvuze ico cyo kwakira guma ku ijambo ry'Imana, ugasabisho. Ndamaze kubona nk'umuvyeyi wanje ageze mu zabukuru, ku musozo w'ubuzima nk'uko babivuga, amajambo meza. Iyo umuntu ubuzima bwiwe bwose yama ari mu misa ya misi yose, yakira Yezu misi yose, ubuzima bwiwe bwari bigisabisho, hanyuma akageraho amagara mukika ntaba agishobora kuza araja mu misa. Nabonye ari wo mubabaro ukomeye cyane, kuko anyotegwa Yezu, mugabo akakubwira ati radiyo Mariya iramfasha, uko ndumvira ijambo ry'Imana, ndavuga ishapure hamwe n'abandi, nkumva ko ngumana na Yezu. Ukabona ko naho ari muri ubwo buriri atagishobora gutambuka, atagishobora kwikora ibyo, mugabo agumana na Yezu muri ico gisabisho, muri ako gashapure, muri iryo jambo ry'Imana, muri iyo misa yumviriza ku iradiyo. Ico notumirira rero umuntu wese nuko yogumana na Yezu, uko bigenda kose ntamurekure ububabare, akabumufasha kubutwara, ugasigara twebwe tubona urwaye, ubona amenga ararembye, araremerewe, ariko we wakumva aremurutswe kuko ari kumwe n'umukama. Yo kutavirira rero iyo mfungurwa y'ubuzima, ariryo jambo ry'Imana, ariko kwemera muri iryo jambo ry'Imana no kubandanya umuntu ari mu gasabisho tugira Kristo. Naganze Kristo, kubabarana na Yezu, kugumana na Yezu,
Yezu araca muri ibyo bimenyetso bizima nk'uko Patiri Anastase yabitwibukije ejo ku munsi mukuru mpuzamakungu w'abagwayi. Muraja kuraba video iri kuri kuno rubuga rwacu, ikiganiro gihimbaye cyane twahawe n'uwo mwibutsamana mu bitaro CMCK Prince Louis Rwagasore n'ibindi bitaro Tanganyika Care n'ibindi bitaro haji Bujumbura, kugumana na Yezu. Mugabo Yezu rero agaca no muri abo bantu baza bataje kuraba ingene indwara yaguhindanije, ariko baza baje kuba iruhande yawe ngo bagutwaze umusaraba. Nahimbawe cyane no kumva ingene abafuaye, abaganga, abapatiri bagumye babera Yezu Patiri Amando, haba mu Bufaransa, haba muri Kenya, haba haji Burundi. None ako nokongera ko nuko mu gasabisho kacu twoza turibuka abagwara ari nyakamwe, abagwara baratawe, abagwara batagira kigwaza, batagira umuryango hagufi. Tubasabire kandi ubwo butumwa tubugire ubw'iwacu, ntidusabe gusa, aho dushobora gushika kuri abo bantu duheze tubikore. Ngende ngana umuvukanyi Ines nawe mu kurangiza, mu gusozera kino kiganiro cacu. Iteka ryacu rica mu kubandanya tumenyesha Yezu, ariko muri bino bihe hari ibintu byinshi biduca intege. Umuntu akibaza ati hari ico bimaze kumenyesha Yezu mu isi y'uno munsi, umuntu aravye ibintu bihari. Ariko twategereye ko iki gihe nico mutima ashaka ko tuba disponible, twitaba Imana, ubutumwa bwayo tukaburangura ataoya, ata gukekereza. None Ines, gira ijambo ubwiye abariko barahororokegwa, abariko baravuga bati simbona igituma je nomenyesha inkuru nziza, simbona iyo bizoja, simbona iyo bizoshika, n'izindi mvo nyinshi cyane zituma uyu munsi abajana ubutumwa bw'Imana babandanya baba baki. Yego, murakoze cyane. Nibaza yuko biroroshe ko umuntu adebukirwa kubera ata resultat abona y'ivyo amaze gukora. Biroroshe ko umuntu aronka imvo, kandi izo mvo zikaba n'igituma ciharije co kutagenda imbere. Uyu munsi hari ijambo numvise bariko turiko turasezera umusaserdoti, yavuze ngo, natwara umuntu yariko arasoma, yavuze ngo dusenge Imana tudakebaguzwa, dusenge Imana tudakebaguzwa, dukunda Imana tudakebaguzwa. Naciye nawe urukungene biroroshe ko jewe ntagarara ku nanje ku vyo nshoboye, mbega ni igiki nshoboye, ni igiki nzoshikana. Mugabo nibaza ko twogerageza tukivako, tukiyambura ubwo bubasha bwo kwibaza ko dufise ububasha bwo gukora ikintu tukagishikana, nk'uko umengo ntituri limite, kuko twe turafise nk'abantu, hari aho tugeza, hama Imana hari ivyo itangura ikabandanya. Numva umengo notumirira abo tungana, notumira abavyeyi, urugwaruka, kubahuka ukavuga ego, kandi apana ego ihagaze ku vyo ushoboye kubona imbere, ku vyo ushoboye kubona ingene ibintu vyohinduka, ingene ibintu vyobandanya.
mugabo kuvuga ego uvuga ati mukama sintahura igituma ibi bintu ndabirimwo sintahura igituma ibi bintu nabikora mugabo ndakwemera kandi ndemera ko ushikana wewe ntuheba bawe ntutabawe nimba uyu mwanya umpamagariye kuja kuraba umuntu agwaye nimba umpamagariye kuja kuraba ugwaruka aha ako gato umpamagariye reka ndagakore ibisigaye ishaka ryawe ribandanya riranguka ntiduhagarare cane ko ari twebwe ico kintu turiko turatera tuzobandanya tugikurikirana kuko sibwo bubasha dufise twebwe uko numva ndabitahuzwa nuko mpamagariwe kuvuga ego kandi ego nyaragasa ego idahagarara ku mwanya mfise idahagarara ku byo maze gushikako idahagarara ku byo nabonye nashoboye mbega iki naco nzobishobora ubwo twibuke ko byose ari iby'Imana byose ibi byose turimo uyu mwanya mfise ubwo bwenge Imana yampaye ubwo bubasha bwo gushobora kuganira no kwaruka ubwo bubasha bwo gushobora kuganira n'abakuze mukama yampaye byose narabihawe ni ukuvuga ko mu kubitanga sindinda gushira mu biharuro sindinda kwiyumvira aho nshikana sindinda kwiyumvira sindinda kwiyumvira aho nzoshikana ico kintu mugabo jewe nk'umutumwa mpamagariwe kunyaragasa hama nama niyumvira kenshi namagira ijya nkaraba Bikira Mariya kiya gisoma aho igihe l'ange yagendera Bikira Mariya akamubwira yuko azokwibona kandi même sa sœur sa cousine ibungenze uko imyaka igenda niko kiya kigisoma kigenda kirahindura insiguro kuko umwanya yafashe namangerageza nta umwanya yafashe kuko yari gushobora guhagarara akavuga ati oya reka mende ndakubaze byagenze gute none ko yari akuze rwose byagenze gute ati asubire kuko yari akuze mugabo nta kibazo na kimwe yabajije yaciye anyaragasa hama kandi anyaragashije naho atatahuye yaratahuye ko agiye kuraba mugabo ntiyigeze atahura ukungene l'evangile yabaye vivant akigenda ntavyo yabitahuye amaze gushika nibaza ko rero hariho icyo Imana yatunyegeje mu kutatubwira tout le trajet y'ubutumwa nta na rimwe iduha isura yose y'ibintu ikurungitsemo mugabo muri kwa kwemera guto kwawe iraguhagurukije iraguhamagaye mu izina umusaseredoti araguhaye ubutumwa umuvyeyi araguhaye ubutumwa umutima mweranda dodoye iwo ati hamagara naka imbere y'uko mbaza mbega ndamuvugisha iki mbe mvuga ibiki mbega bijya nzobishobora bishire mu maboko y'uwaguhaye ati nahawe ubutumwa si bwanje ubutumwa buzosozeshwa n'uwabumpaye kandi wazonabushira nzira umva numva umengo nosozera mvuga nti ni vy'ukuri nimba mvuga ko nkunda Imana kandi ndayisenga ni nkunda Imana ntakebaguzwa ntaraba ico nshoboye n'ico ntashoboye ntaraba ivyo maze gushikako n'ivyo ntarashikako ntaraba ububasha bwanje n'ububasha ntafise ndeke guhagarara ku bwenge mfise ndeke guhagarara ku byo maze gushikako mugabo vy'ukuri nonore so Dieu que je dis mu kuvuga mbega nta n'umwe tujana mbega ndijana ntakebaguzwa numvise ico njejwe numvise ico umukama ariko arampamagarira reka nyaragase dukunda Imana tutakebaguzwa kandi tunyaragase murakoze cyane mama Janine ati tubabarane na Yezu tugumane na Yezu umubabare bwacu
umuvukanyi Ines ati twiveko kuko ngene tuzi ibintu ngene twagiye turabibamwo, twiveko twirekurire mu minwe y'iyo mana iturungitse tutazi ingene ibintu bizogenda. Umuvukanyi Justin hariya Rabat muri Maroc ati ntitugume muri rutine, ntitumenyerane ngo dufate ko ibintu bisanzwe biraho, ariko tugume tunagura kwa kuri kwico turi aho tuba turi hose. Abubatse baba kumwe bataba kumwe bagume binagura mu kuri kwico babaye kandi bari bahamagariwe no kuzoba. Nukuri jewe mwanyubatse, ibyo mwanyubatsemwo nzogaruka nsubire ndabiyage mu kubandanya iki ciyumviro c'ukuraba ingene ubutumwa bwakozwe muri foyer kuva mu myaka 84 ariko na cane cane mu myaka 1992 biriko biravyura ingendo nshasha ya mutima, pana nshasha gusa ko ibintu birashobora kuba bishasha ari bibi, ariko ibintu bishasha bizananye na mutima biza gusubiza iteka umuntu yari yarataye mu kuja mu migenzo itari runtu, itari rukristo. Aha rero niho dusozereye ikiganiro cacu, nizere ko abadukurikiye mutarambiwe. Ku buhinga bw'ivyuma twari kumwe n'umuvukanyi yagwanye cane kugira ngo iki kiganiro gikunde, tumwita Papa Tim, kuvuga ko umwe mu b'umukama yamutije yitwa Tim. Rero turamukengurukiye cyane. Iki kiganiro tugikoze Axia Vibes TV yakwije imyaka 2 igakwiza n'abanywanyi 10,000. Ariko ivyo vyose bitari mu kuri, bidakuze iteka mu bantu, ngo nubusa. Vanité de vanité, tout est vanité. Ntitwipfuza rero ko ivyo kuri Axia biba umuguruka, ko biba amaslogan, amajambo gusa. None mwese batumire, uri Uppsala, Rabat muri Maroc, Anvers, ndabasabe mufate umunota umwe muhezagire Axia, muce mutumira n'abantu kuza ngo dusangire uru rugendo rw'ukuri, urugendo rw'ubuntu, urugendo rw'iteka. Reka mpere Rabat muri Maroc. Tugire Kristo. Naganze Kristo. Iciyumviro ca Axia ko cavutse naracumvise, hanyuma numva kiranyuze. Rero kubona umuntu tugeze kuri iyi ntambwe, numva amajambo ari make, ariko ushaka kugaruka ku ciyumviro. Mbere arico cabaye n'icivugo kivuga kiti iteka ryanje, iteka ryawe, iteka ryacu, kwemera kuvyara ubuzima. Nibaza ko turi ngaha kuri izi mbuga hwaniro
hari ibintu byinshi biba vyaka iteka umuntu. Eh, ico bashirako kugira ngo bakuze inkuru ico bita buzz, ico bashirako kugira ngo baronke ama views, ico bashirako kugira ngo bambure iteka umuntu, birakunda kuba. Rero kubona hariho iciyumviro cavutse kikavuka kije guha iteka umuntu, kikamuha iteka mu madimensiyo mu ngero ziwe zose z'ubuzima, ni ikintu co gushima kandi ni ikintu cari gikwiye kubera icigwa n'abandi bantu. Rero ku bwanje Axia catangura ari iciyumviro, mugabo ku bwanje ni ishure ry'ubuzima, kandi nkizera ko izobandanya iba ishure, izobandanya iba umuryango wubaka. Rero kuba tugeze ngaha, kuba tugeze kuri runo rugero, ni ikintu co gushima. Rero ngatumirira umuntu uwo ari we wese, abari mu Burundi, abari mu mihingo yose itandukanye, bashobora kumva indimi zose zishobora kuba zivugwa kuri iyi mboneshakure, ko batohengeshanya na rimwe kugira ico bakoze kugira ngo itere imbere, kuko iracakeneye vyinshi kugira ngo itere imbere, ariko bimwe mu vyo ikeneye nuko ijwi ryayo rishobora gushika kure. Ivyo rero bishobora guca ubwa mbere wewe nyene ko wemera kuba umunywanyi mu gufyonda kuri s'abonner canke subscribe. Ica kabiri naco nuko ugomwa ivyo yakoze mu buryo buto bwayo, hanyuma ica gatatu naco nuko ubisangiza abandi wabishimye, ntubishime ko biba ari vyiza gusa, kuko hariho uwabivuze ati ibintu vyose bikayangana si inzahabu, ariko washimye umutima wabikoze, kumbure ugashobora no gutandukanya ico bita le contenant et le contenu, kuko urashobora gusanga kumbure aha na hariya kubera uko hakiri intambwe yo gutera, ariko ugashima ico novuga nti iyo ntimatima yacu n'ibiyago birimo. Hanyuma nkavuga nti ku bwanje nzogerageza gukora igishoboka cose aho mperereye mu vyo ndimwo, kugira ngo aho umuco ushobora guterera, dushobore gufasha abantu bose bashobora kumva ko bafise iteka. Jewe ndi mu gisata cerekeye indero, ndi mu gisata cerekeye amagara yo mu mutwe, nzogerageza guterera kugira ngo abo bana bariko bakurira mu miryango, abo bantu bose bumva ko bariko barakumirwa kubera uko bamerewe n'uko bameze, bashobora kumva yuko bafise ikibanza, kuko bariko baratahurwa biciye mu nyigisho no guhimiriza abantu ku bijanye n'ivyo vyose bishobora kuba biriko biraba, kumbure tudashobora kuba turiko turatahura, mugabo nkoresheje ivy'Imana yampaye, mbere yantijije, kugira ngo nshobore guteza imbere iteka ry'umuntu wese, kuko nico catumye mbere nshikaho nja guhitamwo n'iki gisata. Kumbure ngira ngo tuzobifatira akanya kugira ngo tubigarukeko. Tugire Kristo. Naganze Kristo, gira iteka. Turisangire. Ego, Mama Janine, nawe kuri uyu munsi. Nukuri emwe jewe ndaryohewe cyane gose, ndaryohewe gose kumva iyi televiziyo yacu Axia Vibes TV imaze kugera kuri iyo ntambwe, cyane cyane ko
biciye inyibutsa ko kubera ibiganiro bicako urabona ubu muri ubu buhinga bwa none ku marezo sosiyo hari uduteleviziyo twinshi dutwara abantu bakaturaba cyane ariko jewe kuva ntanguye sinovuga ko nanjye bimwe bimwe ntabiraba kuva ntanguye kuraba Action Vibes TV narize icyo ari cyo iteka ry'umuntu n'ingene umuntu ashobora kurwanira iteka ryiwe kugira ntaritakaze kuko iteka ryawe urashobora no kuritakaza mu gihe uraba ibitatera iteka umuntu mu gihe wumviriza ibidatera iteka umuntu ndibuka yuko nigeze kurungikira kuko kubera ndayikunda iyo nose ibiganiro binyura ndarungikira abandi hariho umuntu y'umuvukanyi yigeze kumbarira ngo iyi televiziyo ngo ntaho izoshika ni kubera iki ngo kubera ngo iri troseriye ngo irimo ibintu ngo biri troseriye ngo romonde ngo ntikunda ibyo biganiro ngo ikunda ibiganiro bishikuje ngo ibiganiro ngo abantu batukana ibiganiro bitagira ngo bene iyo televiziyo yanyu vraiment ngo joto garanti none uno munsi ndaza kumubwira ko tugeze ku banywanyi 10,000 sivyo Gapati Ego. urumva rero mbonereho no gutumirira n'abandi batari basanzwe bayirabe baterera ibyiyumviro